Bon, Madame Jo, tugarutse gatonya kuri koresha umwanya. Kuri koresha umwanya. Nashaka mumbwire le pourquoi réellement mufana gose koresha umwanya par rapport y'abandi ba artiste kubera ugiye kuraba ibiganiro bya koresha umwanya si wawe ndagenda ku interroger aba artiste bazwi gose mu Burundi. Ntarigeragira interview na Sadbi, ntarigera interview na B-Face, ntarigera interview na Fizo, ntarigera interview. Donc les grands artistes mu Burundi, même na Oleg umusi ya Muronka, yari umusi yarafise igiteramo ariko na Oleg yaranse kumuha ikiganiro. Ariko koresha umwanya w'umfete afise stratégie yibona vuga yuko iri special. Ntiyatekoje abantu bazwi ariko arafise créativité yo interroger ikintu ku buryo ikiganiro kiba intéresse. Rero ndakeneye kumenya réellement le pourquoi mu mufana. Est-ce que moi muri kuri même réponse nk'uko je ndabivuze canke there is something special? Normalement koresha umwanya areponda ico umutima ba diaspora bakeneye. Environnement akoreramo niyo tuba dushaka. Umva aja muri ya masite. Natwe tuba dukumbuye site. Urabona akaja ahantu hariya anyu mu masite atandukanye ntaza kurondera ama emission yiwe. Hama ikindi naco arafise art de comédie, n'umucomédien. N'umujournaliste, sinzi ko navuga ngo umujournaliste comédien. Aratwenza abantu afise ukuntu yenteroje, arafise ukuntu yataka umuntu uzenya, umuntu baba ariko baraganira, akamwataka mu tuntu nyene dutwengeje ukuntu bizarre. Hanyuma ikindi naco koresha umwanya arafise ukuntu ingenda gwe nk'akarorero cyagihe umunsi wa mbere agenda kuraba umukunzi wiwe Sauda nginga na Naironse agiye kuraba umukunzi wiwe Sauda yamwase urabibona ntuze igihe agenda kuraba Sauda koresha umwanya yaratwemeje twari tuzi ko ibintu biza gutoka n'ukuntu ari yishimye yari yambaye ikirato gishasha ipantaro shasha style shasha ibintu tubona ibintu birashusha tuvuga ati Sauda noneho Sauda urumva twese tuba dukeneye kuraba ivyo bintu bigiye kuba tukaca tubona le contraire tuza tubona Sauda aramwanse bijya bintu biradutwenza cyane cyangwa ukazibona aragiye yashusha ngira mugiye show yambe twabona kubiswa ingumi twe tugira tuti urumva hama hari contraire ya information yaduhaye umva ari aga surprise kama kazi nyuma ya information ariko araduha wengu ibintu birashushe ngira ndabereke ko ibintu bishushe natwe tugiye kuraba ukuntu ibintu bishushe twabona atashararira bakunda ariko koresha umwanya kubitwa donc none dukunda ko kubitwa la façon amena ikiganiro ciwe yuva twama twiyatanze ibintu twese tubona ama surprise aje mu biganiro uba hari yandi ma surprise contraire y'ivyo tuba twiyatanze nico tumara ibintu byakoresha umwanya bidatweme kandi ukuntu avyanima harimo humour harimo gutwenza abantu harimo la comédie araturyohera cyane hama bajya abandi nabo bagira abatiste nidukunda abantu bibeshera ndetse nkunda abantu bibeshera vraiment aba artiste bu Burundi bafite ukuntu bibeshera ngo bambarira ama miliyoni 50 kiratu bintu ngo bafise amazi igihumbi bariko baratubesha turashavura turakunda umuntu ari simple yerekana icari bariko barashimana yerekana amarealite fait la plupart y'aba artistes nk'abo kenshi usanga biyima ama sponsor navuga cyangwa ubufasha barabwiye imanyane kwa batunze cyane natwe ko tuza kumufuna none mu giambara 50 miliyoni atahi Burundi arashanda ko shambaranye zocaza kurondera Bel Chris anyongerereza urashaka gutawa ukajya ka Jado Poche kagahera none ndi umuntu azosponsor tugenda kwa Bel Chris nzochagenda kwa Bel Chris ko yambara 50 miliyoni afisa konte yuzuye ushambwa ati Bel Chris urabona naho ndi mu diaspora byango yaka arashanda Poche kamperanye ngurana ni nasubira hariya anye ngurana miliyoni 3 dusange uwo munsi nta n'ibiharage yariye no c'est un problème kitagira ikibazo of course rero Madame Jo ndakeneye yuko mumbwira akajambo gatonya ku ba artistes mu Burundi ikintu réellement mwifurije les artistes mu Burundi kuko bon navuga yuko les artistes mu Burundi bariko baratera imbere biko biraza buke kuko imbere ibintu bya YouTube nibwo ari bwaze ariko now les artistes peuvent vivre avec leur revenu YouTube cyane ajya ama revenu abaririmbyi bashobora kubeshwaho n'ibiteramo ibiteramo bagira cyane ingimbo bashoboye gusohora kubera hari ama platform menshi rero ndifuza cyane gose kuzoshobora kureunisa cyane navuga ati
usura kandi kungisha bwa bumwe bwari hagati ya diaspora hamwe n'abartiste kugume ngo je nahora mu Burundi je sais ce que je dis les artistes bararembye kubera les diaspora canke la diaspora yarabahevye bon ntuze aba artiste b'i Burundi ndabifurije gutera imbere bafise temps baririmba neza kenshi mu diaspora twebwe iyo tumaze kuva mu Burundi tukatembera ibi bihugu hari ikintu gishasha turonka kubona kure yego kubera uramaze kubona ingene abazungu bakora umuzungu nta ariko arakora projet ntakora projet à court terme akora projet à long terme umva aca mu bintu bitonya akagenda arakura gushika zoshike ku kintu kinini cyane mugabo aba artiste b'u Burundi nk'umutuvuge ari nk'umuntu abagomba kubasponsorisa mu diaspora abagomba kubacisha ahantu kugira bashikane kure aho bazoshika kure bakaba banini ora abartiste b'u Burundi nabo bashaka des intérêts immédiats ora direct ubwo nyene oyazana ibikaje ora mu diaspora nta n'ivyo bikaje ataba bifise avuga ati no reka ndakwereka iyi nzira mugabo izogushikana ahantu kure ukure kandi ube international undi nawe ngo yanga utazanye ibikashi ngo no umva araba juste ni kuvuga ko amaso yabagarukira ngaho ari hafi ico gihe no mu diaspora aca badécourage akavuga ati none ndiko ndamwereka inzira izogushikana kure nawe akaca ashaka ibintu biri ibintu binyaruka direct immédiat gutyo donc nico kintu mwashimukira ko ba rero ico ndabahanuye nukuri twese turavukana yaba barundi bari i Buraya cyangwa barundi bari Burundi turavukana intérêt d'office imwe nukuduza idrapo ry'igihugu cacu rero kumvikana umuntu uzenya umuririmbyi ari hariya i Burundi no mu diaspora ashaka kumushigikira bakumvikana bakagira umurongo umwe bagatera imbere bose bagatezanya imbere kuko twese ni inyungu kuri twese ni inyungu mu diaspora ni inyungu no ku murundi ari hariya mu Burundi hama tuduze idrapo kuko internet kuduza idrapo y'igihugu hama rero na leta y'u Burundi kabafasha umukuru w'igihugu ariko aragikora ko cyane gose cyo kirimo umukuru w'igihugu ariko aragikora ko cyane gose kuko arabafasha bimwe bireba bamwita ngo n'umugenzi wa la jeunesse donc n'umujama w'abajene Imana imwezagire cyane kuko turamusaba imigisha ku Mana hari inama yari yagirishije yahuje abartiste donc que ça soit musicien comédien youtubeur boss barahaje ça veut dire hariho novuga gute nka coopérative umukuru w'igihugu yarabasavye bakréer ikintu kimeze nk'umengo ni entreprise canke ni coopérative nakujya nk'akarorero novuga nkuva muri Canada hariho ama entreprise usanga ajejwe kuraba les musiciens les entreprises ugasanga ni nka organisation umuririmbyi afise ikibazo canke nimba ari naka yamugiriye nabi niyitwara directement ku marezo sociaux ngagiye kugira ibiki ashika directement aja muri organisation voilà canke nimba keneye help amafaranga nimba afise projet ifashe kuko umuririmbyi nagarukira ku ndirimbo gusa afise d'autres projets nkakarero nka Sadbi arafise projet ubwo yego afite ntuzenya indirimbo je kuno ariko ndavuga ivyo niyumvira mugani ivyumviro vyiwanje mu buryo leta yobafasha kubera hajya gutangura indirimbo uramaze kubona urashaka gutangura indirimbo nko ku miliyoni 3 4 5 dependana n'aba producteur ba uko mwabivuganye urumva kugira bagushire bantuze bakore indirimbo yose kwiriye na video irimo yo ni capital mugabo kasanga à la fin izokunguka gusumba ivyo vyose rero leta yoborohereza ikazira baha ingurane z'intango mugabo nabo bakaba honnête bakayasubiza kubera ugiye muri banki kugurana nusubiza amahera ubaye escrow ejo nta banki n'imituso kwizera nabo bige gukorana n'amabanki ofete amabanki abagurane bakore hama nabo bagira indero nziza y'ukwishura ingurane banki bayabahaye aho bazotera imbere numva rero bagiye banki bakaca baba escrow na banki eske banki izogaruka kubagurana cyangwa naho yo barundi muntu wari we wese afise amafaranga menshi harashobora kuba hari abantu bafise amakapitale manini bakavuga ati aba bantu ntunze ndashobora kubaha umutahe mugabo bazomusubiza muri ryo kwa escrow ntawo musubiza umuntu c'est fini donc aba yiciye wenyene akicira n'abandi baririmbyi sino ivyo no gufashanya umuntu afise umutahe munini ushaka kuvuga ati ndahaye umuririmbyi
juste kapitale y'indirimbo zibiri cyangwa zitatu nawe niyamara kunguka bakaca bavugana ingene azomwishyura kapitale yiwe hama kuko uwo muntu azoca uwo muntu abikora ashaka gutera imbere muga nawe mubarereye umu escrow ukaca uyaherana mukayishuzanya murinze guca mu si byiza il faut être honnête n'amafaranga le fait d'être honnête abaririmbyi ni mube honnête n'amafaranga banki iguhaye amahera iga kuyishura uyishure kuko niwamara kuyishura ejo uzokongera namba umuntu afise umutahe munini akaguha myishure kuko niwamwishura azogusiporta n'ahandi ashaka gusiporta n'ibirenze ibyo umugabo niyo guhaga kapitale gatonyo kakajya akarinda kurungika polisi ngo yishyuze ni uri kure uriyononera kandi si ukuyononera gusa wononera n'abandi baririmbyi bagenzi bawe kuko bazoca babona ko abaririmbyi bose ariko bameze rero nibige kuba honete umuntu abahaye abavyuye nabo bamushimira mu kumusubiza ico kintu cabavyuye nico nimva yo maroromekere abaririmbyi bakunzi bimuhira media dibaza abumvise kandi turizera neza yuko ikiganiro muza kubandanya mu kugira partage kubera objectif ya chaîne en fait c'est de pouvoir kubazanira bishasha mais aussi turifuza gose gusubira kandi gufatanya bwabo umwe bwari buri hagati y'aba artistes na diaspora. Les artistes mube ouvert nimba hari mu diaspora mushaka kuyaga nawe il suffit que mutwandikira maze tukagerageza tukaraba ukuntu mu diaspora tushobora kumuronga tukamubazanira mu kiganiro yego mukandika ama question dans les commentaires maze tukabimubaza tugashobora tukamuzana mais aussi hariyo n'inyungu izoshobora kuboneka les artistes turamagariye aba artistes kugira subscribe vraiment kuri no chaîne kuko ntuzomenya ukujyari tuzokugwako c'est ça dushobora kukugwako uno musi ejo ugasanga ari mu diaspora yabonye emission agatashaka kugufasha kubera yumvise uko twakuvuze rero il faut kugira subscribe wewe uzi neza ukeneye help wewe wamuririmbyi we uzi neza yuko ukeneye ubufasha wewe ubona neza yuko ufite ingabirana ariko utararonka ugufasha kugira utangure intango yawe ndibaza no chaîne izogira iki kumariye kinini gose andika muri commentaire nimero muzirahari kandi ndizera neza yuko hari benshi bazofashwa kandi ari na benshi bizonezereza cyane kuko dukeneye iterambere ry'igihugu cyacu turi muri Canada ariko turakeneye igihugu cyacu gitera imbere turakeneye kimwe imbere yuko dusezera iyi emission hari ikintu kimwe ngira ndababwira ibanga ngira ndabibire mu ba diaspora aba diaspora barifuza kubona abarundi bene wabo dutera imbere muko namwe mwama muri ko muradusengera iminsi yose dutera imbere umva turasengeranira mugabo hari akageso kabi kari muri bamwe simvuze ko ari bose bamwe please kenshi mu diaspora yo mumenyanye akagukunda akagushigikira ashobora kugushigikira akakugabira uko ashobora kugushigikira akakugurana akuguranye mw'ishure akugabiye ni sawa nawe kora umwereke umushimire hama umwereke yuko ibintu byawe biriko birakura umva ngo n'uburyo bubiri bwo gufasha bwa diaspora ashaka kubati ndagutijije kapitale genda ukora ico kintu hama uzokisubiza sie musaba kubona iyo byaciye acanyika yiciye bage kuko mumenye ikintu kimwe jewe ndazi aba artiste badekonye baca bakwegera abandi kuko le fait yo gufasha umuntu parfois birashobora gutuma udashobora kandi gufasha abantu kubera yakudekoneye umuntu umwe arashobora kwitisha imbwa abantu bose bakujya baca umugani ngo umuntu umwe atukisha umuryango atukisha umuryango urumva umu artiste umwe arashobora gutuma aba artiste bose batukwa kubera yakoze idega imwe rero s'il vous plaît de la même manière que ça soit musicien que ça soit youtubeur que ça soit artiste comédien les dessinateurs boss il faut vraiment yuko avec nous twitwa solidarité mumenye neza yuko igafe mukora rimwe rishobora kwatira ingorane ku wundi yego mugabo ingeje impanuro n'aba diaspora mufise umutima wo gufasha ntimuzobe décourager n'abantu bakora ibintu by'uwesco barabescrotse kandi barabakomerekeje imitima mugabo hari abantu bafise imitima nimba hari umuntu w'umutima ubona ntazazire umwesco mushigikire handiko mpanura kote aba diaspora umushigikire kumbure wewe arashobora kuva mu kintu kinininya kandi ukazonezerwa
aba escrow nabo tubasengere bihane ari ukumara umuntu abasengera kuko turabasengera mwihane kuko mu escrow umuntu ashobora kuba amafaranga ariko n'abarundi bose no nabantu bamwe bononera abandi by'ukuri kuko ariyo benshi ndazi abantu benshi bashigikiwe n'abadiaspora bateye imbere cyane gose kubera iki nibabaye ba escrow barabikoze nkuko babikora n'amateleviziyo menshi muga ntayo mvuze menshi mugabo ndazi amateleviziyo ubu unyu yabonye uratangara yarashigikiwe na bene bawo mutuntu duto sikuvuga ngo binini dutonya gusa ariko bo bacu bavyara amafu arenze abantu bagatangara oui bon bakunze mu ira media ndibaze ikiganiro mwagikunze kandi on s'excuse beaucoup kubera parfois twe turakunda gutanga ibiganiro biri en partie turakunda kuba partie 1 partie 2 partie 3 ni kugira tubaha inyota ntidushobora kubaha uruganiro rumara amasaha ngahe ngo barambira tudukeneye yuko tubona feedback tubona yuko muguma mudukurikirana yuko mwabaye interesse kubona icambere yuko n'icya kabiri mugikeneye rero mubandanye mudukurikira turakeneye ama subscribe menshi yayo kuko duhari ku bwanyu nta kindi dukeneye mwebwe mumenye ukuri kandi hagire nico abartiste bacu bashobora kuronkeramwo biciye kuri no television ndibaza rero yuko twashobora kubasezera Madame Jo ashaka kubadusezera abantu bacu turabakunda cyane nukuri abarundi batonya bacu bakuru bacu bagenzi bacu mu Burundi turabakunda cyane mukomere aba artiste bacu mubikora neza cyane aba comedian bacu mubikora neza cyane abakinyi b'amafilme mubikora neza cyane nukuri muraturyohera cyane gose muraturyohera imbere kuryama nta bandi bantu turabatari mwebwe kugira tubashigikire rero shigikira abana bacu baronke amavyuzi menshi uri muri Amerika uri muri Europe uri muri Australie uri muri Asie uri muri Afrika partout dans le monde dushigikire bene wacu turabakunda cyane gose mani mwarahezagiwe